Rema zayevye bijya bintu kaziki wagiye kubona ibara mu misi vuba. Ngiye kumutwika n'amasengesho. Abonye mugore bagumatese. Uko muranyumva guys. Rindira mu misi mike. Urabona ko nzi gusenga abaje. Yagusenga urabizi kabisa. Urabona ko nzi gusenga. Warahariwe. Narahariwe Yesu yaranyakiriye. Aha. Muze dufashanye rero. Abakunzi ba Gifasi Media. Mwese. Ukiri inkumi vyarashika ukaja nko mu gukesha. Ukesha? Shaje menga na muntu bitabako nkabijya gisagara. Nawe bitabako gusa mu nyuma turavyihana. Nyine kintu nacu. Je na misore twagendana. Kubera misore n'amafaranga ifisi. Abagabo. Misore n'amafaranga ifisi. Mwagendana? Agena n'abapapa. Niwo uvuze ijambo rimwe gusa. Batera bakoze. Ubwo umusore naho banza gupambanira yakura. None akaru akabanza kugira na economy ingena yaguha. Yabaga. Hano bandiko nshobora ndondera iki. Wewe warahimvye. Urukwicara nkirerera abana banje bisigaye sindimo ngikorana n'akazi kanje ka filme basi nabindi. NONEHO tuvuze ko wasohokana n'abapapa. Hamukaza kurongorwa n'umuntu yarakira umusore. Narongorwa n'umupapa. Merci beaucoup. Reka tubaramutse ndababwira ati ibintu birameze neza cyane birameze fresh. Gira subscribe Gifasi Media TV ndababwira ko ari Mayeri Kiramvu ndababwira ko ngarutse kandi kwindi nshuro kugira dushore kuganira. Ni muri yantumbero nyene twiyemeje guteza imbere ireresi ndundi guteza imbere ibikorwa vy'u Burundi kugira ngo tubandanye tubishikana aho bitarashika kugira bishike ku bwacu. Nawe ni kubgawe kugira bishobore kuhashika ugize subscribe gusa ugashiramo na commentaire yawe ugashobora kwibonera ibi nabiriya nkuko muri ko murabibona muramubona n'umumama ari kwactinga neza cyane turiko tugenda tumubona mu mafilime agiye atandukanye nka 666 yo kwa REMMY NIC numwe rero mu mama bariko barakina bariko barabizamwo neza cyane sindi barandire ndababwira byinshi cyane reka tubanze tumakanya abanze atwidondore mufasoni kazi. Ndaramukije mwese. Kumenga kukantu ndakubye mufasoni ntikakuguye neza. Yo karangwa neza cyane ko ndi mama w'abana. Cyane gose. Umumama w'abana bangahe? Batatu. N'umugabo wangahe? Umugabo umwe. Turatomboye baje. Arori yakumbi ati nabagabo nabavyaye ko ni benshi cyane. Uvuze akazina ni? Jewe nitwa NONEHO. Ego. Izina ry'abavyeyi naki? Izina ry'abavyeyi. Nzeyimana Nadine. Nzeyimana Nadine aka NONEHO. Mbe ako kantu ka CHOU. Nimba ari umuntu yitwa Keri kumva ngo ni Keri CHOU. Nimba ari ntuze kumva ni CHOU. Ako kantu kagashu bazabarongira ko nakantu kagute. Ako kantu reje nakanose muri filme. Nari gukina ahantu cyasanga bindi yitwa nana kugira badutandukanye bacavuga ati tuwereka dushireko CHOU tukongere ko kantu kagashu ariko ako kantu kagashu bakunda kugashira ku bantu nyene afisa gasura keza kaba baby nawe mbona umengo uracyari muto ikyo yitwenge jendi nyina w'abana nta dusore turakwihenda ko yitwenge ubumve tukutangura kukubaza ko burya ngo narabirenganye ufise inkumi y'imyaka ingahe twumve yuko umusore w'imyaka 15 umusore w'imyaka 13 ego n'inkumi bakurikira y'umwaka umwe n'amezi 4 iyo nkumi yaba ari ifise 15 rega sinzi umukobwa ari inyuma ya kamera ngaha murabona ko twabasanze ku bikorwa harimo umukinyi mbonye cyafyura amaso ngo kumbe nguri mabukwe kaze kwa NONEHO imisore myiza ibiri NONEHO ndumva uri mu gukwesha nako uri mu kugira uri mu
uri mukuronka uri mukuja gukwa uri mukuronka umukazana mbega reka nkwibarize ndumva uri mukuronka umukazana hampande yaho abakazana barakunda kwidogira abana bukwe ngo ngwasha ngo bamabukwe b'abantu basanga bari muri bamabukwe b'abantu bamavuga ngo bamabukwe wewe uzoburi mabukwe umeze gute umuntu jewe nimereye nk'abazungu jewe nta nduru icambere mu mutwe nibereye umuntu yene yugurutse nta bintu bimboha nifitiye uwo mukazana wanje kimwe gusa anyubashe turi kumwe ku murongo nta kindi abizanyemo imvururu na abizanyemo imvururu ndakaze ndakara kabisa okay dufate nk'umukazana wewe yoza mukubahana yoba ari kuvuga gute uzavuga gute bon umukazana yaje tukubahana ankundira umuhungu nanje akankunda sefin bivuze umukazana gukundira umuhungu nawe akagukunda yego kamenya ati rega muri bya rwara mbanda umuvyeyi wese namuvyariye umugabo none yego neza cyane neza kunywa kujyo bahanyina kuko abidabaze burya inabukwe umuntu n'ikintu gikaje yego abidabaze arataha muga yitwaye neza kuri nabukwe urugo rurabandanya uti rero yotaha mu gihe agufasha nabiwe rega none umwana yumvira nyina karabaye atakoresheje inganga mungu wanje ndamugetse iki niki ashobora gupima ati burya umugore wawe aravugana cyane iyo uzana uwundi yego aravye nabarataha mama yangu nanashu hariho abavyeyi baba mama nyene usanga abahungu babo baba presence inkumi bavuga tujya ntawe nshaka zamujyo kwa naka afise akabe nkajiwe we nawe ico gihe umuhungu wawe akuzaniye inkumi udashaka ubwiza gute agi cagurura vye mama ngwingidi cagurura vya gasura keza ariko cusanga mu rugo wapi no mu ruho gusa zangidi baguma bazikurikira abandi nta mahoro abo gusa umutima ko rero kugira umenye umutima rero w'umuntu ico kintu kigoye kubwawe rero ati umuhungu wawe ntiwo murabingidi ati yashimye je sinomucagurira ntiwo mugiye ati mwananje burya umwana urya mu mukobwa nta nyashagira ivyo sindimuka bari kindi rega yamukundiye ashobora kubanza kuko umuntu ushaka kumukundira ibintu ushaka kumukundira démarche ushaka kumukundira visage ushaka kumukundira n'ibindi bindi tutavuze rero biragoye mawe we ivyo tutavuze bikina nayo bigenda ngene uvyumva ni hatari nanashu ushobora basi nk'udufate uramuzi uwo mukobwa afise imigenzo mibi dufate ni maraya uhora umwumva mwiste bavuga ati mukobwa ni maraya uye abahungu bose nta muhungu numwe atamuzi ndetse n'abagabo ukazibona umusore wawe aramuzanye ati mama uyu niwe nkumi tugiye kubana naramushimye ukabuzi yuko ari indaya wo bigenza gute kugira umenyesha umuhungu wawe kwiyo nkumi agomba kurongora ari indaya kintu menga kiragoye cyambiriye bahuriye ntaho mbanzi ego babahuriye no muri ivyo bintu n'ubwo buraya nyene nagasha cyo gutanga amategeko ngo yari ndaya ngo bimeze uko usanze bihuririye muri bwabo bariyo naho gasha wowe uzovuga ati pfa kuzana nta kundi arazana bananiranywe mbasi nta kundi kuko ngo ijisho ry'undi nkiri gushimira umugeni uko bimeze nanashu usanzwe ukijije usanzwe ukijijwe cyane cyenda senga kwe usenga muri he gusanga agacupa ya vraiment narahevye wahora ukanywa kera ngo narahevye umumuru turutu bashwi nari yonse ngene yitwa ikinyobwa ufata ni kinyobwa ubonye agafana fatwa na nine kumurutu canke akare hatangawizi basi neko mara numva yuko bavuga ko akaratanga wize ngo karaborera wanyoye nka duto oya sindenza kamwe je canke tubiri ukikanywa we wari nkumi gihe wabo ukiri nkumi vyarashika ukaja nko mu gukesha shaje menga nta muntu bitabako muri gisagara ntawe bitabako gusa mu nyuma turavyihana cyangwa ukaja mu yindi level nyene ukuntu ubatse kavuga ati rero bijya vyarenganye n'iki ya myaka nanashu reka turabe ukiri nkumi wewe ari nkumi imeze gute kuko je ndiko nakora ngo waratwiyika ku jewe reka haha reka cyo mvutse abasore
reka tugende ku basore umusore yihenda akaza kureshana na shu babandi baza bavyimbije imifuko akwirana na uragakobwa keza uri umukobwa mwiza urashika kunyota uze kuza dusohokane ku mugoroba umusohokanye n'umusore ku munsi wamukonsomye nk'amahera nkangahe ikindi kintu nati je na misore twagendana kubera imisore n'amafaranga ifisi abagabo imisore n'amafaranga ifisi oya mwagendana agena n'abapapa niwo uvuze ijambo rimwe gusa abatera bakoze ubwo umusore naho banza gupambanira yakura none akaru akabanza kugira na economy nge nayaguha sinabandi none ko tuzi ko abapapa bagoye gutanga keya abapapa bahakiya guti kugira kore mu mufuko aguha inoti yiwe oya sibirefu ni mu mutwe gusa kandi abapapa baba biruhiye umukoze no kubwanwa avuga ati umwana bebe bebe sa ego none nkubu ntiwavuga ati awu umupapa twagendanye sinza guhavaga yemwe umugore wiwe ambona aya none shamwe umupapa afise ubwenge kazira kuja kurabo hanze utabanje gutunganya ivyo mu rugo nuko ndabivuze abapapa mube muri ko muranyumva ejo wakunze ikidemu hiyo ukaba wasize umuryango banze ukwiza ivy'umuryango hamuze byo hanze navyo wera uvuga ati umupapa kuja mu gahinga si kibazo ikibazo no kugenda atatunganije ivyo ivyo ni ryo kosa dufate nk'ubu sheri wawe ahari agi umusanze yibereye mu kabare n'inkumi akaba we yagutunganirije muhira nta kibazo cyenda namubwiye mugabo yenze akagenda atanzigiye amahera yego ngo yahora bikora atanumva ngo hari ahantu agenda yagira ikibazo gusa wumvise abantu baje bakubwira ati umugabo wawe twamubonye hana umukobwa wantuzeye gusa yagusigiye ivyo amubwira ati niye murakomeye namusegerera muhira kandi mugabo yihenze nkamubwira ati mpiki narigeze kumva iryo jambo akavuga ngo singira ngo konoka ureba ariko arandonde yego niko nimbere nanashu ni fire okay dusubire iwawe rero naho aho umugabo wawe aramubwira ati wewe nta kibazo wowe ubuze wigiye hama nawe tukugarukiko urya nawe agasore kagafubuzi oya aho sindimo naravyiyanye ko nta kamaro narahevye kandi none warahimbye yabaga hano bandiko nshobora ndondera iki urone wewe warahimbye urukwicara nkirerera abana banje bisigaye sindimo nkikorera n'akazi kanje ka filme basi nabindi nanashu tuvuze ko wasohokana n'abapapa hamukaza kurongorwa n'umuntu yarakira umusore narongowe n'umupapa wewe kuva ukiri inkumi wararahiye ati nararahiye jewe nzoge kuntera induru yikunya musore abasore mana ijo ahubwo ni ubaha sibo baguha niko bimeze ego umupapa bazi kuronderera umuryango ngubu navuye muri yabitunganije yewe gaje abasore rero mu gihe cawe umusore yaza kukurondera bayitikuye yewe gayewe none ko abasoro bateje impunga uwo musore wava kwita surprise ati nukuri ejo ngene 5000 ukabona araguhaye umusore wari yayakuye byari yayaciye canke yo yaguhaho acironde akubwira ukwezi kose acirondeza aracirondeza kwanza mugaba papa bayaronde kuva kera abapapa bakuze wa muririmvyi ntiyabeshe okay wacyuja ku mupapa umupfakazi canke yavyariye iwabo umupapa yaravyaye yaravyaye ariko nta birebire ndabiziko gusa icyoze nuko yavyaye ubwo ntiwagiye waravyaye jewe oya just again yaravyaye ntiwagakevye mu gahinda hama turabona ku kuboko urafise akantu wanditseko kaboneka ko arakakera bagita tatuwaje akanari nkumi wanditse ku kiri nkumi ako kantu hari ibintu kakibutsa kariko ningorane ntaco natari ati agaciwe karubu okay ucaruka n'uyuhe musani w'umuririmvyi yaragezweho indirimbo yari igezweho ugiye mu kabari bashiramo kumva kuryo heyo yari oya nukuri navyo nibuka navyo nakwibuka kwe ya uraduhenziro ngaho mbese navyo nibuka okay merci beaucoup nanashu rero uyu munsi
tukubonye muri sinema turavuga ati reka tuze kukuganiriza twumvise ko uri umumama yatwiyika kabisa kandi utasesaguza imisore izoza kwidogerana nasho oya nukuri ntarimwo ntimuze mu mwidogere imisore rero mushamumva yuko nanasho yaratwika we yavuga ati reka ngende kwaba bagabo bayarondeye niba batatunganije ivyiwabo ndayasahure ndayakinyerere none yamaye naragenda ego okay hama rero uyu munsi twakubonye uri umukinyi wa sinema vyakujemwo gute kugira uvuga ati je nkeneye kuja gukina sinema sinema ibintu byanjemo kuva kera kwera kuva kera nuko nagenda biheba nongenda bisubiramwo ariko sinema ndayikunda cyane ibintu bindi mu maraso cyane muri zubona n'umugabo ndekura ati genda urumva ko biri mu maraso umugabo waramusavye uruhusha nawe arakubwira ati we genda ukine sinema yego uyu munsi turiko turakubona kwa REMMY niho uri kurakinira hari ahandi hantu woba warabanje guca imbere yuko ubonana na REMMY muri Rukundo TV kwa misasa ego Rukundo TV ndumvuru wa kera Rukundo TV zayara na bomotsi niye filime wakinyemwe muri Rukundo TV muri Rukundo TV wakinye mwobo w'urukundo narakinye ni nyinshi ndazunibuka kubera ari kera Bagiye umwana w'imfuvyi araho atatu yarafise ego kandi muri Rukundo babaye scroll nyene nyinshi ubwo muri Rukundo wari bwarongogaye yarukiriza nkumi nyene ntumbariye yewe kahiye warumva ko nabice bigacika ubona bayihondeka jenda yo ukuntu nyene nubu abariko barakora ukikabireka shaka kubona bahawe ati uyu muntu rero baba ni hatari turumva yuko rero uruwakira mu nyuma uza kubihiba wabihevye kubera iki mbona narabihevye kubera uruvyaro kubera kuvyara hajya umwaka ufise inda umwaka wo kubarera kugira ngo utangure kwidegemvya biragoye nagira ndabibona ndabisubira ndiko ndabona ugiye gukurikiza rya tegeko rivuga kuvyara batatu wewe nje narahejeje warahejeje nabibonye kuko waravuze ati reka je mbanze ndihukemvya hari hama nimpeza kuvyara narahejeje ucu usubira kuvyara yego narahejeje kwera Imana irabizi batatu muhungu babiri umukobwa naye nkubisitse none kakidega birashika nkubu kazomba kadumba oya reka geza Imana iravyumva kandi iyo ucu bisavye irakiguha ni hatari reka dukomeze uyu munsi kubwawe rero nk'umumama akina sinema kandi wabikinye kuva kera inyungu uri kurabonamwo niyihe niyo kwinezereza canke urabonamwo kandi kanyungu ikintu gikuru kwanza impanuro zica ku bantu zigaca no kuri jewe kuba ndabikina sije gusa je nyene vyigisha birigisha n'abandi kandi bikanyohera kwinezereza gusa oya hariho gukina ibintu kwinezereza gusa oya hari ibintu byinshi dukina ugasanga bitafise ico binyigisha bifise ico vyigisha ico kintu hanini yego aho duca tuvyumva kumwe ikintu kitigishije wewe kikigisha abandi mbe birakikubakina ibintu nawe ntibikwigisha jewe oya nta n'umusi n'umwe yawuramo kimwe ciwanje mu majambo bari karavuga nta musi urakina ibintu canke atabaye kuri jewe ndavyibuka basi ku bavyeyi banje nuko canke ukavyibuka ko kera ariko warahindutse kabisa ni sawa ukina ibintu bigenda bivire gite nico gituma uvuga ati reka nanje nkine sinema kwanza mpanure abantu mu sinema y'inkongoro y'ikibi twarakubonye ukina wiba abagabo babandi n'umugore mubi wiba abagabo babandi kandi ku nguvu iyo sene warayikinye neza kabisa mbega wabayikinye kubera ubuzima wigeze gucamwe wasokana n'abagabo cyane yabagaye we aho byagenze gute kugira ukine neza nka kurya inkongoro y'ikibi byarabaye kwe byarabaye kandi bibaho urabona ko nari umupfakazi rero ntabaremire naramukunda kuva kera byarashitse nyine numva umenga amaze kumuha akazi ko mu nzu yofuma mbere umugabo kamemere REMMY ni n'umubogari cyane yararenze REMMY ni n'umubogari kumwifuza uri umuntu w'umumama
mama ningo nk'umuntu nk'urya akaza gusaba akazi k'ikiboyi dufate ari nko mu buzima busanzwe ujya gukorera mu nzu ho niho hapfa usanga wamubaje ibazisha n'umugabo usanga wamutaye umufise kameme ngezwe je n'umufakazi rero we gayiwe kandi ari we mwirigwana ibaje sha aho ndumva ahubwo nawe ne kuba yarakwihanganiye nawe nyine Okay, merci beaucoup. Kubwawe ku mbono kazoza kubwawe nk'ico wotirira. Uwifuza ko sinema mu myaka izoza y'u Burundi izo bigeze he? Sinema mu myaka iza shaje umenga kubwanje. Muri ndasazi. Abimana yonyongeye imisi yo kuguma nibereye. Yego nabona vya ndifuza hazove mu mwe canke babiri. Babibamo kuko bimeze neza. Ego. Guys bimeze neza. Ego. Kubijanye n'urubuga rwa REMMY uri kubona gute timu ya REMMY uri kwibona gute? Sha ibintu bimeze sawa vraiment ntitwidoho. Abantu benshi badukurikirana ku rubuga ibintu bimeze neza. Ego. NONEHO kumbure reka tuguhe akanya hariho amajambo usanga tuba twibagiye kukubaza cyangwa nawe ufise ako serurira ubwira abagenzi bawe kari ku mutima reka tuguha akanya ugire akantu nawe wabwiye akantu nubabwira abantu bacu badukurikirana kuri REMMY muranyumva neza jewe ndi wa mugore umunkongoro y'ikibi yashaka REMMY ku nguvu ongera nkaba mama pasteur 666 urabona ko nzi gusenga abaje gusenga urabizi kandi urabona ko nzi gusenga warahariwe narahariwe Yesu yaranyakiriye muze dufashanye rero rema dayevye bijya bintu kaziki wagiye kubona ibara mu misi vuba ngiye kumutwika n'amasengesho abonye mugore bagumatese bako muranyumva guys rindira mu misi mikeye NONEHO dukundiye tugusezera yego wakoze nibaze ko n'ikindi gihe nitwagukenera uduhe ikindi kiganiro tugusanze kuri 10 ndabona bari kwara guhamagara kugende gukina hari ya cinema shasha ariko barakina ko murengera muzotubarira reka tukureke kugira uje mu bikogwa ugende mu bikogwa ariko dugusaba usezera abakunzi ba G5 Media abakunzi ba G5 Media mwese